banywanyi ba Mara TV Burundi ndabaramukije nongera ndabahamwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Reka ndabahe kaze na karibu kabisa nkuko mubibona uno munsi twagendeye ku Mutakura ahari Église Chrétienne Kanani Internationale Paroisse Mutakura. Twumvise ko hari amakuru adasanzwe batubara yuko hariho evenement bariko badutegurira. Ukabura umuntu ukunda guhimbaza, ukabura umuntu ukunda kumva ijambo ry'Imana, uko uwo munsi kabisa ngo azokoreka ibidasanzwe. Natwe rero nkuko mutubona ubu kurika urabona kuri microphone muri kumwe na Jackson Kabaganwa, ariko behind camera ni Ladi. Reka ndabasabe mudukurikirane gatoya kugira ngo tubateye surprise. Cameraman wewe uze gusabuke uke kugira ngo tubateye surprise, ntibatsi kutuza ariko turizera ko tubasangaho ko iriko kose kumenga umuziki wahagaze. Indirimbo bana nuko numva igisirimba ariko ndumva dushitse ni kuri Église Kanani. Reka turabe ko ko atamuntu hariyo ko nababona mbe bashabagiye ariko reka dusoke gato turabe. Ndumva amajwi ya piano jendi basi yuko cameraman we nkurikirane gusa ndabavumbure banywanyi ba Mara TV Burundi we mu nkurikirane gusa kugira ndumva amajwi ya piano peut-être ira ngiye warujya mu jyango. Cameraman we nkurikirana gatatura ndashe naba banywanyi ba Mara TV Burundi nahanyene Yes ashimwe umeze neza muri aho ibana bo yabandanya ndaryohewe sana. Imana niyo muremyi, Imana niyo muremyi wa byose kandi niyo itegeka ibintu. Iyo Mana ihagaze mwitangiriro kandi imenye ibizaba mw'iherezo. Oya ko kabugasuye mukasuye mu byo gato mu kiganza cyayo harimo byose ibyo twifuza. Mu kiganza cyayo harimo byose ibyo twifuza. Amen. Banywanyi ba Mara TV Burundi nkuko mubibona twamaze gushika muri cya kibanza
kimo babakozi b'Imana bari kuradutegura ibintu bidasanzwe ngo bizokoreka kuri wa munsi kumbure ndibaza ko sinzi ko bari mu repetition kumbure ka dufata kanya kugira ngo batwidondore nimba ari umugwi nimba ari chorale Jospa hama bababarire ndetse bongeye baze kuba baravyinshi babateguriye kuri uyo munsi sinzi mu ndakwitenya kubana kwite bishop ndakwite mukuru wa chorale mwitwa banzwe ndi usanzwe twitwa amazina yanje nitwa Birori Moise. Birori Moise usanzwe uri umupianiste usanzwe uri umukuru wa chorale sinzi je ntabwo ndi umupianiste ukundi ndi umukonducteur wa chorale ariko umukuru abarongoye iyi concert ninde yoba ari ngaha canke ndabona umukuru wacu ari president reka nyakubahwa mu mavuta yawe ndakuramukije ndabaye kaze doshaka widondore abanywanyi ba Mara TV Burundi nitwa evangelique Bimana nkuri mu Imana mu ishengero rya Église chrétienne Canaan International ikorera ku Mutakura kujya kane nimero 21 Okay ni mu musanzwe murongoye no kurare sinzi nigikigishe mu dukoma dutegura twumvise mu matwi ko hari ibintu biringo bidasanzwe biriko birategurwa mu imisi mu shaka kubarira abanywanyi ba Mara TV Burundi kumbure kuri uwo munsi bakazoza nabo nyine kwifatikanya namwe ni chorale yitwa Arche de Noé bisigura ngo ubwato bwa Noa bariko baritunganya cyane kugira ngo bategure igiteramo gikomeye igiteramo kizoba ku magenekerezo ya 25 na 26 na 27 tariki mu kwezi kwa 11 ni kuvuga ku isaha 9 z'umuhingamo niho ivyo biteramo bizoba kandi bariko barategura kugira ngo basore gusohora indirimbo zabo batunganje kugira zisohore akaba ari album ikomeye kandi yindi rimeze neza ishobora gufasha imitima y'abantu benshi kandi turahaye kaze na televiziyo yani kugira ngo izize kwifatanya natwe murakoze Okay banywanyi ba Mara TV Burundi murumva ko kwayo magenekerezo ko hari ibintu bidasanzwe bizoba bihari muzoze muri beshi naje kumbure eshobora kuzoba ndahari kuko iyi korale yanejereje cyane nkuko mubibona kuri kamera muri kumwe na Radi abakuri microphone muri kumwe na Jackson Kabaganwa reka kumbure dufate akanya ko kubaza bamwe muri korale kumbure batubarire ukuntu biteguye kuri uyo munsi icyo bazodushikiriza kumbure kagishasha nigiki mukozi w'Imana gikorane ko turagitegura kandi tukagitegura mu buryo dushoboye tunagisengera dushiramwe n'imbaraga zacu kugira ngo tuvuge ivugabutumwa rijanye no gukiza imitima y'abantu iyi ni korale dufite indirimbo zacu dushaka kuririmba zikaja hanze tukavuga ivugabutumwa rero twabateguriye ibintu byiza hazoba harimwo abakozi b'Imana bakomeye natwe twateguye neza ibyacu ko turabitegura turepeta buri munsi tunabisengera kugira ngo tuzokomeze tugira amavuta kandi turabahaye kaze mu gikorane ni karibu cyane je namaze kuvuga ko ariho nzoba nibereye kabisa hama sinzi ubwo rukurikirane rwa album yanyu sinzi rugizwe n'indirimbo zingana indirimbo dushaka gusohora kuri audio na visuel ni indirimbo zishika 12 none umwanditsi w'izo ndirimbo ninde muri izo ndirimbo tuzandikana n'abavandimwe hano dukorana mu bakonducteur nibo dufatikanya gukora izo ndirimbo kandi n'indirimbo zacu dukora twenyene kandi wumvishe ko ziryoshe zimeze neza wahezagiwe uguti nahezagiwe cyane umuntu yovuga yuko atahezagiwe bagabo sinzi hama kumbure iyi korale yanyu ndabona kwirimwo abantu b'abajene sinzi abajene tuvuga abajene ntaba papa barimo ntaba mama barimo abapapa barimo nje uri hano nije mu papa ndafise umudamu n'umwana umwe abandi baracara abasore nubwo naje ndi umupapa ariko ndi umusore turi kumwe ntibamenya ko hari cyo nagezeho batarageraho twese turi bamwe ni giki uhamagarira nk'abantu b'abapapa cyangwa abantu b'abamama usanga bagumira batashobora iyo kenshi tumenyereye yuko bamaze kubaka ntibasubira kwiyumvira ko boshobora kuvuza piano nk'uko kwawe cyangwa baririmbira Imana cyangwa bakora iyindi mirimo itandukanye mu rusengero ni giki woshobora kubahamagarira nawe nk'uko bahanura kugira ngo nabo bashobore kumera nkawe bakurikirane inzira waciyemo yego umuntu yarasanzwe ari umuririmbyi cyangwa se avuza piano
yamara kugira urugo agaca bivamwo ujya muntu abagaragaza kuko impano y'Imana itari murimo yarasanzwe abikora gusa ariko umuntu ufite impano y'Imana ari yumva ari we murimo yokora gusa naho wogira abana 10 wokomeza ugakorera Imana ntaco byica ahubwo birafasha ugatera n'imbere n'umuryango wawe ukaba amahoro kubera kuko uba uri mu gikorwa c'Imana. Turabona mu iruhande yawe hari hundi muntu kumbe turakeneye ko yidondora izina avugira amazina kumbure atubare na ibintu byinshi tumwiteze ko kuri uyu munsi. Nje nitwa Senyova Trezoro nkaba naje ndi mu bakonducteur bikorare tubategura igikorane cyiza ikorane cy'amavuta ikorane kizokirizwamo abantu benshi tuko tubategura ibintu byiza cyane muzozo mu byirabire. Okay ndabona nyene mu rundi ruhande hariho undi mukozi w'Imana kandi amwita umukozi w'Imana kuko je numvise vraiment baduha ibintu by'amavuta kabisa meza cyane bamota neza cyane kandi yadasanzwe. Mukozi w'Imana twagoye kazi witwa gute? Je banyitanda baramiye David nkaba nsengeranya nyene muri Kanani no muririmbyi nkaba mfite n'igitinga muri korale nkaba ndi umukonseiller w'abakorale. Yego tukaba tubategura ibintu byiza ibintu bimeze neza nyene bifite amavuta tukaba duteye akamo nyene abandi bari kutubona tukaba tubateye akamo ko boza kudufasha ko nitwakwishoboza atari kumwe nabo kandi atari kumwe n'Imana nico jeno shobora kuvuga kuri ibyo. Okay mushiki wacu nawe turakubona turaguhe kaze ku widondora abanywanyi ba Mara TV Burundi witwa gute? Nitwa Irumva Kentia. Irumva Kentia. Sanzwe uririmba ijwi rya kangahe? Ndirimba ijwi rya mbere. Ijwi rya mbere. Okay reka mukanya turaza kukumva hama nawe turaguhe kaze widondora abanywanyi ba Mara TV Burundi mwitwa gute? Murakoze cyane nanje nyitwa Kibasumba Chantal nkaba korera hano mu rushengero rwa Kanani nkaba ndi umukonductrice wa korale Ashedeno turabatumiye cyane muzoze bizoba bimeze neza igikorane turiko turategura kizoba kirimo Imana kizoba kirimo ibintu byinshi benshi bazokizwa benshi bazakira impano. Murakoze cyane. Merci beaucoup kudutumira hama mbe usanzwe uririmba ijwi rya kangahe muri ino korale? Rya kabiri kajya karirimbo kampezagiye washaka kukarimba gato akantu gato gusa mu ijwi rya kabiri kumbure. Murakoze cyane. Mu kiganza cyayo harimo byose ibyo twifuza. Okay ninde muntu yabaririmba ijwi rya gatatu ngaha muri iyi korali ninde banywanyi ba Mara TV Burundi ngo n'umumetre mu kuririmba ijwi rya gatatu reka kumbure tumwumve gatoya muvugize piano nawe nyene kugira biba amavuta nyene. Mu kiganza cyayo harimo byose ibyo twifuza. Amen. Okay reka kumbure tugaruke ku mukuru wa Novatini president w'ikorale. President karibu kumbure ubarira abanywanyi b'ikiganiro ibintu donc mu ibintu nyamukuru kabisa mu bategure kuri uyu munsi tumvise muvise ikorale y'amavuta ni korale ni Twa Arche de Noe sigwa ngo ubwato bwa Noa. Gabo ndibwa abantu bahungiramo cagihe umwuzure wa Shako ikorale ihinduka ubuhungiro bw'abantu bose kugira ngo abantu bose kwisi yose. Shamura abanyabwenge vraiment Imana ibandanye kubaha ubwenge hamwe yego ya hama nigiki wobarira abanywanyi ba Mara TV Burundi bazoronka ku uyu munsi kubazoza eske hazoza abakozi bandi bakozi b'Imana abahe n'abahe mwatumiye? Abanywanyi ba Mara TV Burundi cyo nabamenyesha nuko ari gikorane cy'ubutumwa bwiza cyateguwe n'ikorale yitwa Arche de Noe ubwato bwa Noa
kandi twabategura ibintu byiza cyane hazoba hari abakozi b'Imana batandukanye ndashobora kuvuga nka Apotre Moise Rukundo akanumwungere mukuru w'amashingiro nayo ku isi yose ndashobora kuvuga n'umuvuga butumwa ava muri Kenya nwazo nawe ari we ajeje ubutumwa yitwa Bizimana ngavuga ko hazoba n'abandi batandukanye nkavuga aba bishop n'aba Apotre Ferdinand Bishop François bose bazoba bibereye hano kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ndavuga ko abanywanyi ba Mara TV Burundi hamwe boshobora gushika hano nuko tuzobasangiza ijambo ry'Imana rimeze neza kandi n'indirimbo zimeze neza tukavuga ko tugiye kubereka indirimbo tugiye gushira habona ku mugaragaro kugira ngo bose ashobore kuzumva murakoze cyane amen. Okay, ni giki muhamagarira abantu babatera nkunga ku bwico gikorane cyane kugira ngo bizogende neza? Ni giki muhamagarira? Ndibaza murakeneye sponsor n'inyuma y'icyo gikorane mumva uko mufise ibikorwa byinshi mushaka gukora kugira ngo indirimbo zanyu muzishire muri studio. Kuzishyira muri studio naho ndazi ko bitoroshe. Ni giki musaba nk'abanywanyi baba cyangwa abakunzi banyu bakorari yanyu? Ni giki mushaka kubashikiriza kuno munsi? Icyo twosaba tunamenyesha nuko inyuma y'igiterane cyari gikorane nuko dushaka kurika ibikorwa bitandukanye, ibikorwa byo gusohora indirimbo biciye mu studio, kandi murazi ko bisaba amafaranga kandi umurimo w'Imana nuwa twese hamwe. Tukadusaba abanywanyi ba Mara TV Burundi kugira ngo bazoze kugira batufate mu mugongo badusponsorize natwe dushobore gushikana ikiwa c'Imana imbere, kuko baca umugani mu kindi ngo umugere umwe ntaco wimarira, no kuvuga ngo imigeri ibiri iyo se irashobora gushoboka kuko kimwe bigakunda. Murakoze. Okay, murakoze namwe banywanyi ba Mara TV Burundi, murumva ko muhawe kaze kuri iyo munsi. Meshereza ndakwinginze ntuzubure aho nzoba ndi nawe uzoba uhari n'undi azoba hari, ukaba ukunda Mara TV Burundi ukura ayo magenekezo ya 25 ni 25 26 27 hose hamwe igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo. Murahawe kaze kabisa, murahawe kaze. Urumva ko ebana kano karirimbo ariko muzotangurira ko kuko kamezagiye. Okay, hama rero kumbure sinzi kakajambo kanyuma woshikiriza abanywanyi cyangwa ba Mara TV Burundi cyangwa bakorare yanyu? Akajambo novuga kanyuma, ubwa mbere ntango gushimira cyane Mara TV Burundi kubwo abakozi bayo bakabashwe kuba gushaka ku kibuga kuri tele kugira ngo birabire ibikorwa by'ishengero Église Chrétienne Canaan International rifadikije hamwe n'ikorale Arche de Noé. Tukatubashimiye cyane kandi tunge twashimira cyane n'abaririmbyi nabo nyene bashoboye kubakira bakabereka impano zabo zitandukanye, nabo tubashimiye. Ibisigaye tubaye kaze na karibu kugira ngo muzoshobore kuza kwifatanya natwe muri ico gihe. Yego. Okay, reka tugaruke kwa mushiki wacu ngaha abarira abanywanyi ba Mara TV Burundi naka kajambo kanyuma bubarira abantu bazoza kuri uwo munsi kuhimbaza cyane kwakira. Sinzi murakoze cyane. Kajambo nababarira kanyuma no kubatumira mwese muzoze muzohabe muzoze muri benshi muzabona byinshi byiza. Murakoze cyane. Tugaruke kwa mu pianiste wa mu papa ako bidasanzwe kabisa mu gucuranga kandi ari mu papa vye murantangaje kandi mani guhezagire cyane. Okay, hama akajambo kanyuma bobari abanywanyi ba Mara TV Burundi. Ijambo rya nyuma twababwira nkuko twamaze kubivuga kuko twateguye igikorane kandi turabatumiye umuntu wese n'inkunga yiwe kuduterera no gufasha igikorwa c'Imana kugira ngo gitere imbere. Abantu bose muri sanga mu gikorane kandi muhabwe umugisha n'Imana. Amen. Murakoze namwe banywanyi ba Mara TV Burundi, aha niho tugarukije ikiganiro cyacu. Urumva ko muhawe kaze na karibu kugira ngo muzokwiyakira imigisha. Jewe no kuva yuko ntashe kabisa mu mutima numva nezewe cyane. Ndumva ko uyu munsi ari ibikorwa bidasanzwe, hari ibintu byinshi bizokoreka. Nawe murahawe kaze. Reka tubandanye tubasaba mugire subscribe, share, comment, like kugira ngo muzobandanye muronka ibintu byinshi bica kuri Mara TV Burundi. Murakoze, murahezagiwe.